je nko par exemple Fizzo na collabo yonsaba ngo ndamwine yaba na Kirikou na collabo wowe nzira ko Fizzo gusaba ibi nibi ocagora iki ugasanga murakoze bombe mu gato umusani umuririmbyi wese aziko ari umuririmbyi genda mu agaciro ho umuririmbyi kandi respect yiwa yikwiriye none tugiye nababwire nawe ari tugire nko kandi mwashura ku Hello everyone, what's popping up today? I go by the name of somebody I'm homeboys call me the fine boy. So imbere ya byose ndabibutse mugende YouTube channel yacu mugire subscribe ni BITV, Instagram turahari, TikTok turahari, Facebook page ni BITV, host waduhari. Kandi ndabibutse yuko dufite service zitandukanye. Turafite photography, videography, graphic design, byose ni service dufite ngaha. Turafite n'isata cha film, kubifuzwa kina filme. Turahari ku bwanyu. So sama yageze murabe muze tubakorera ibintu byiza cyane. Rero iyo ndi ngasimba DJ Nyemba ndi kumwe n'umutumire aracari mushasha mugabo afise indirimbo iryoshe ne yatuzaniye ne yari karatembereza reka ndamuramutse nabaramutse hama yidondore dutangure let's get it bro. What's up man? Meze neza? Meze fresh sana. Ndakubona kandi nanje meze fresh bro. Nziza cyane musaza. Yeah. Ramutse abakunzi ba BITV. Big up man. Big up son. Yeah bro. So ahantu hambere duhera kwidondora aracari mushasha ndagomba utubwire urinde wavukiye amazina y'abavyeyi hama tubandanye n'ibindi. Je nitwa Daji boy benshi ngo bazina Daji boy ndakutse niryo zina rya music amakazina k'abavyeyi nitwa Dusenge Gaston avukiye Ibujumbura. Komine urumva n'ivyibanga tu naso tuzoba turayivu. Okay. Indirimbo yawe yaracani shasha ni indirimbo yawe yakangara igize kabiri watanguye kuririmba ryari? Zamani mota en 2020 natangura gushira kuja muri studio kuririmba ntangura kugaragaza ibikorwa byanje bya music. Yeah bro. Indirimbo yitwa My 9. Imbere ya byose mbanze mbwira abakunzi ba BITV mugende kuri YouTube channel yewe yitwa Dutch Boy murabe indirimbo yitwa My 9 indirimbo iraryoshe je ndayibatuwe gatara turazuzuranya ariko reka ngaruke kuri My 9 kwereka kwita My 9 ni giharuwo mbega 9 washa haje umukunzi warashobora kumwita My 9 nigiki washatse kumubwira cyane nigiki abantu botahura muri iryo ndirimbo muri iryo zina My 9? Ndashobora gusigura muri make arabona 9 ni biharo 9 ma 9 cyagihinduka cyakiba ibiharo 9 vy'iwanje urumva ni vy'iwanje so ushobora kumwita umukunzi ushobora kumwita nyene ukavuga ati sometime umuntu yiwanje afise kumwita izina ryo wanje to. Kuri wewe ahancangaruka ngaho nyene kuri wewe igiharuro 9 kivuze iki kuri Dutch Boy? Antugaze nshobora kuvuga birefu ariko benshi baranzi jewe mvuka umuryango w'abana 9 ndo mwana w'9 antuga naciye mvuga ta bro 9 ni igiharuro cyanje kandi wa uburende sinofata ngo nite sheri wanje ngole jina narakundanye na bari dwina narakundanye na ba minani bose urumva bari so birashika to. Uburenda bitawe nahora nibanze ati mbega My 9 makuri kise kuvuga My 9 araduhaye umuco no mwana w'9 umwana w'9 antuka ibintu byose nubwo nahora ndi mu mupira kinshi nakunda kwambara ibiharo 9 ku mugongo. Okay. Dutch Boy uri muririmbyi tugiriye akantu uri kuri My 9 hama tubandanye. Let's go. Welcome mahatu kumwana ukiri muto umwana wa matime bino one time nugoba kumvugira kuri ndaya wakanoti ndakurura nana ndagushaura ziko nkunda sinzokora nk'abadiaspora batujya bahuha bakatubesha inoti
ngo batera imitoma batera amanotu batera amapoto ngabo nibitwe bareteta n'amakoti ngo baje gutereta oya sinzodekona ore nk'abagateranya nzabikora ku musi nka Johnny Sina. Let's go. Nitapambana. Let's go. Man naini let's go. That's what man. So bamumvise ndabutse kadubwira kandi mugende talama yumvise genda kuri YouTube channel yawe ariko kandi fast tubwire Instagram, Facebook page yawe, TikTok bakuronka gute umuntu bakeneye kumenya Dutch Boy ugikrise ko Dutch Boy bahita bagwaye hose YouTube, TikTok, byose Instagram, bro. Facebook page go Dutch Boy bro. Dutch Boy uri muririmbyi mushasha man. wifuza kuzana iki mu muziki kubera umuntu ajya abaririmbyi hari abagira R&B hari abagira hip hop hari abagira raga abagira dancehall ariko wowe wahisemo kuririmba kujya nagomba kukubaza kino kibazo kenshi abaririmbyi bagira R&B kenshi usanga ni za bindi nyine y'amajambo nyine usanga tumenyereye ariko nagomba kumenya urumva nyine ufite icyizere uvuga ati jewe nko mu myaka 3 iri imbere nzoma ngeze nka kubera hari ikintu nisangije kuvuga abona music tukitangura dushira Imana imbere mu bintu byose twongera tugasenga n'ibikorwa byiza kugira ngo abantu bagire bahindure by the way nakubariki luke thanks amaturiko turakora dukorana ingufu kuko ari abadutanguriye kandi bakoze neza abantu badutanguriye rero mu gihe bakoze neza tushiriza gukora kugira ngo hagire icyo duhinduye bigende fresh natwe ngo dushike kwihangiro ryitwihaye n'uwo muririmbyi wifuza gukorana nawe icyo kibazo tuko bizogenda kose uzoba byifuza tuzokora donc apana uzoba byifuza wifuza cyangwa nifuza urumva ni benshi je ndavuga umwe basi je ndavuga umwe wavuga umwe twumva oya je mvuga umwe wumva noneho uri kuranda ubona twekorana nande je nawe ndamuzi aya mume je cyane ndamuzi oya we ni shayo orega indoto sigenda gufitiye indoto bro abasa ari umuntu uvuga ati jezi ni indoto zanje zibisaze nkazokorana naka lazima nifike nurazi ko dukora ibintu duhano ashaka kumanura ati muzokorana naka ugira erega ugira ngo gisohoke regulation urashobora kuvuga ati zokorana naka ugacuvuga ati wapi kwe gusinda namwiyumva oya so urashaka kumanura turabona ujya mutipe afise ibi nibi ocagora iki niki ugasanga murakoze bombe mugato umusani umuririmbyi wese azikwara umuririmbyi genda mu agaciro ho umuririmbyi kandi respect yiwa bayikwiriye none tugi nababwire nawe ari tugire nko kandi murashobora kubyurega ubu byifuza tu umurega nk'ubu uzogera ndamubwira ati mugiye mbona ko hari uburyo nakwishoboza ko isi biragoye moto imisi biragoye niyo mpamvu ndakubwira urashobora kuvuga ati je ndafite indoto z'ibisatsi hamwe nakabonyemerera urumva hamwe nakabonyemerera je nko par exemple Fizzo na collabo nsaba ngo ndamwine yaba nakiri kuna collabo wowe nzira ko Fizzo gusaba collabo cyangwa ko gusaba collabo cyangwa we niwe usaba collabo ko ugenda kose imana ibirongoye niko twobyakira as papi ngamwise Dutch Boy ngo Fizzo musabye collabo ntabwo yomwima kandi nakiri kucanye ndi wo musaba collabo wese ntabwo yomwima Dutch Boy ari aminiaje bategeza kuza kunsaba collabo no suko navuze tu uko imana izobirongoye nako tuzovyakira donc muri uno mwanya nta muntu n'umwe urumva wifuza gukorana nawe kiretse abifuza gukorana nawe oya byose urazi ko bica mu kiyaga ahubwo ni turayaga nomwe muri abo bandi ndajura gusanga urashobora kuja gukora umuntu ushobora kuja kuyaga n'umuntu utifuje ubwa mbere kwanze ko muyaga oya nkobu ikifu urazi ko ushobora guhura n'umuririmbyi wifuza mbere no gukorana nawe mugabo ntumubwire ko ushaka gukorana nawe indirimbo kubera atabara umwanya urazi none gusaba collabo si ibintu
apana sinavuze gusaba collabo navuze nuyihe muririmbyi wifuza gukorana nawe apana ngo gusaba kubera urabona donc urikora gukora umuziki sivyo hazogira nk'umunsi izina ryawe bitangurira kuduga sivyo hamaca hagira igihe ushaka kwagura imbibi urumva canke hagira igihe uvuga ati jewe mu ndutuzi wanje ubu ndafise uburyo ndafise amahera menshi ndashobora gukorana n'umuririmbyi wese nifuza ko ndafise amahera urumva canke ndafise umubosi ndashobora kuvuga ati jewe mukorana collabo naka nibyo nashatse kuvuga basi uvuga ati je umunsi nzoba afise uburyo bukwiye kubera ari umuntu uba wumva wo gukorana nawe mugabo nta buryo ufise right hama rero gace buvuga ati jewe ngoma pambanye indoto zanje je ngomba nkore gushika nkoranye indirimbo nanaka mbere ugasanga ni wakurondeye kubera wapambana turavyifuza ariko so mu mwanya biba bigoye kuvuga ngo wacukwana naka je umuririmbyi wese uravyumva ku giti cye ashaka kuvuga ati dukore nkore mugihe namaze kuronka ico bita akanoti kuko urazi byose bigizwe n'iki akanoti Okay. So umuziki w'Uburundi ubona gute muri kano kana? Meze fresh kweli ariko barakora. Turakora abantu bagashima kabisa. That boy. Yeah bro. Ibikorwa byawe uri kora vyikorera muri kano kanya. Nta muntu ari nyuma ya that boy avuga ati ndiko ndamusukamo imitahe. Uwo muntu mbegura mukeneye gusukamo imitahe. Ahubwo banyaruke. Ahubwo banyaruke kwe turasabye support kabisa munyaruke. Munyaruke dukore ibikorwa ibintu bigende neza. Turishire ko bizogenda neza. Hari ikintu nkunda kubaza abaririmbyi bivaye n'ukuntu usanga umuririmbyi agiye muri label canke muri entertainment canke muri management kanaka ugasanga barasinya contract haciye nk'umwaka canke imyaka ibiri kumva abantu bavanye urumva baraduhamagaje ku ma conference de presse mugabo ugasanga izo manya mutoyi gusa ivyo bemeye navyo bari ko barakora right basanga umuririmbyi ararambiwe ati abantu dushobora kubana dukorana so nagomba ndakubaza nayo kintu kibazo abarinzi benshi ndakunda kukibabaza so nk'uwaje management canke umuboss kaza ati je mu dusinya contract niki kintu bavuga ati jewe ikintu ndaba je umuboss yomfasha ibi nibi nivyo byoza gikuru canke ivyo wokwanka bo gupopoza ukanga byo bari ibi urabona nk'ubu par exemple haje nka management kavuga ati shaka dukwane na Dutch Boy sivyo je mu mwanya sinanka ariko icyandi surazi nico kintu gikuru turakoranira amasezerano tukavugana kono tuzogirane tuzokorana kono tuzorya music kono tuzoyembana mu birori urumva ibi n'ibindi bazusanga murakoze ino musarakuriye showbiz byo bigenze kuno kinoti ntabwo yayiguhaye ivyo biri mu bintu bituma amani ucika intege kuko umuryango uba warasohotsemo ubushaka ugira icyo uvyaruze ngo nawe nyene uteze imbere nawe ucuronka umuntu yagufasha kagukinyiza amani bigoye nta kuntu wogira speed nta kuntu wogira inuze iki kugira ngo ubashe witeze imbere nivyo babigikunda ahubwo abaje kukwicira That boy akajambo kagasunika rugi ugira turangiza ikiganiro yagasunika rugi guhereza je nashobora kuvuga muri market urabona ko tuko turakora music nka je nka Dutch Boy ku giti canje niko ndakora music kugira ngo igire ahantu nshikanye nanje mere nk'abandi si sawa kuko hari benshi babibaza ngo tuje mu music bakunda abakobwa bashaka abakobwa eti babakundi biki no bakibagira yuko music ari imana kandi nakazi gateza imbere imigangi n'indi so rero icyo no basaba abasabe dushigikiranire dutezanye imbere bindi imana izobikora bizogenda fresh kandi dukora dusenga ariko by the way mbere yuko turangiza niyo muririmbyi ya conspire cyangwa niyo muririmbyi urabirako bro je urabona kenshi do muntu nkunda kuraba imiziki ariko ndakunda aba Nigeria sana ndakunda aba Nigeria indirimbo yawe kuna ka from Japan ndakunda aba Nigeria sana
So bakunzi ba BITV yari Daji Boy twako turavugana mamumse aje kutubwira byinshi ku ndirimbo yiwe ndabibutse kandi mugende kuri YouTube channel yiwe mumushigikire mwere ku rukundo mu supporting indirimbo yitwa Mainan umuririmbyi ni Daji Boy indirimbo iraryoshe vraiment sino babeshe mugende muyikurikirane mu following ku ma Instagram TikTok Facebook hose yababwiye ni Daji Boy so muce mugaruka kuri BITV mugire subscribe mubande ni mu sharing mubande mu comment mutubwire ingene turiko turakora mudusaba ibindi bintu bishasha hama ndanabibutse yuko sama yageze muze nga muri BITV ndanakubwira nawe Daji Boy ko nga turakora ama videos kabisa urahawe kazi n'abandi baririmbyi bagize uzobatumire baze nga muri BI production turakora ibintu bisa neza cyane so nibaza ko twabanye neza yego twabanye neza bicageze neza byari biryoshe bro sana man respect man wakoze kuza man nawe wagize fresh musaza yeah wakoze ba BITV naho butaha I was hosting umutumire ari Daji Boy so tuzosubira ndabakunda cyane let's go